Ikibanza CMC Kamenge kiri mu gice c'ubuvuzi bwa Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Uhashitse usanga abavyeyi baje gucandagisha ibibondo vyabo. Mbega urucanco rugenda gute? Bacandaga abana bafise imyaka iyihe? Ni izihe ntambamyi bahura nazo? Abavyeyi bahimirizwa gute? Byose ni muri kino kiganiro. Umwana wanje afise amezi 3 n'igice. Urucanco mwaje kuronka nini nyabaki? Badutera incanco zikingira ingwara nyinshi z'igitundu, rudadaza n'izindi ngwara zitandukanye. Nubwa mbere muje muri vaccine ku mwana canke yaramaze kuronka izindi vaccine? Ego izindi yarazironse. Twaye tuje kuyo y'amezi 3 n'igice. Yaramaze gucana bakangana? Kabiri. Iya mbere yari yaronse urucanco ruhe? Yari yaronse incanco nyinshi canke uba aramaze kuronka iyigira gatatu? Igira gatatu? Ego ya mbere ni rumwe batera ngaha rw'igituntu, rurya rwa amezi 2 n'igice. Ubu rero naje kuri y'amezi 3 n'igice. None ubimenya gute wewe kugira ngo ugume witabizo ncanco? Nk'ubu urabona ko uvuze yuko arosugira gatatu, ubimenya gute? Ninda bikubwira ko ugeze kurugira ako kose utuza kuza kumucandagisha? Abaganga nibo baduha rendez-vous. Iyo uzanye umwana kuri vaccine baca bakwandikira rendez-vous y'umusi uzogarukirako muri ka gatabo. Ego. Mubahuye uzogaruka ryari? Je nzogaruka 27 z'ukwezi kwindwi. Kwindwi mu kwezi kumwe? Ego. Ni kuvuga yuko aho naho uzobuje kuronka urucanco ruwe canke nturabimenya? Turabimenya neza. Ushitse bakwakira gute abaganga? None muratonda mubwira gute? Batwakira neza, urashika ugatondesha agakaye hama bagaca bakwakira. Yego. Umushinga ntaye wanyu hari icyaterera mu kugira ntimwibagire kuza kuri vaccine? Ego baratwibutsa cyane, baraduhimiriza kuza. Ego. Iyo bahimirije ariko babaye ntibabaherekeza kuko batabaherekeza? Baronse akanya baraduherekeza rimwe rimwe. Abahoraza? Ego rimwe rimwe baramerekeza. Ego. Cyangwa arabavuze ngo abagabo bakunda kuza ngo abana iyo bariko barakura? Oya. Baraduherekeza. Nakahe kamaro ubona ko urucanco kuri wewe umwana wawe gituma ugumuza kumucandagisha? Ego akamaro mbona no ku mwana wanje atagwaragurika cyane. Ego ari ingwara nyinshi twaratumva bavuga. Je sindayigwaza. Niko kamaro mbona. Nawe ugifise imbanya ariko incanco urazitaba? Ego narazitaba. Mbega nko mu kibano hari abana murabona bafite ingaruka mbi kubera batacanaga, nk'umuvyeyi usanga abandi bavyeyi usanga baratse gucandagisha abana? Ego turatuzibona. Ingaruka ziriyo usanga abana bagwaragurika cyane. Ubu ari umuvyeyi tubana umwana yarigeze kugwara namba ari muvyeyi ingwara y'ubukangu. Sine bwayibone mugabo nayibone kuri uwo kubera atazana umwana ku rucanco. Mucaho muhimpanuro ndibaza? Ego yo kuzana abana kuri vaccine. Nakahe kamu none wotera abandi bavyeyi nk'uyo yashikiwe n'izo ngorane kugira ntibaze bashikiwe n'izo ngorane nkawe? Nakahe kamu wobatera kugira nabaze bayitaba vaccine? Akamono batera nuko boza kuri vaccine y'abaganga babandikiye amarandevu yo kuza bayitabe. Ego. Umwana wacu amaze ukwezi n'inusu. Incanco babaha mwaje murondera incanco zihe canke mwahimirijwe gute? Incanco abana bacancwa hariho za rudadaza, hariho tetanose, hariho za kokerishe, n'izindi. Mubimenya gute none ko hageze ko muza gucandagisha abana? Baraguha rendez-vous. Hama iyo rendez-vous bayiguhaye ukamenya ko iyo tariki igeze ugenda kwa muganga. Nk'ubwo bari baguhaye rendez-vous ryari? Bari bampaye rendez-vous ya 27. Akaba ari uno munsi. Wari waje ryari kuyisaba? Nari naje le 14 z'ukwezi kwa gatanu. None kugira uze gusaba rendez-vous uri muhira ni ubyibwira canke ubyumvira ku maradiyo canke ku bindi binyamakuru? Oya, umwana akivuka hariho urushinge bamutera rumukingira igituntu. Rero ubwo rushinge baramuteye baca baguhindira rendez-vous. nkawe nk'umubyeyi
akamaro ko gucandagisha abana wibaza ko ari akahe? akamaro ko gucandagisha abana umwana baramukingira ubumuga n'izindi ndwara nyinshi. mu kibano hari abana urubona batacandazwe bagize ingaruka mbi kubera batacandazwe? Bariho ugasanga barwaye za ndwara bita z'ubukangwe, ugasanga n'utwana tutagira amagara meza tudakura. Nk'ubu kugira uzosubire kugaruka gucandagisha umwana baguhera ndivyo ya ryari canke uzoyimenya ryari? Oya nk'ubu nye ndacarindiriye nta randevu barama kubera nta gakaye barama. Umwana ko usanga kenshi bamucandaze ko nk'ukwezi n'uduce nk'amezi 2 usanga ari umwana bakiri muto cyane, uyu muvyeyi kubera impuhwe ntatinya bariko baramutera urya rushinge. Impuhwe ntizobura nyene ku mwana wawe, ariko kubera baba bariko bamukingira indwara urihangana. Abashinga ntaye banyu bigenda gute? Barabafasha mu byo gucandaga canke kuko twabonye umenga nta bagabo bari bahari? Oya abashinga ntahe ntibaduherekeza, ariko muhira nk'umwana arize barashobora kudufasha akabyuka nawe akamugufasha. Bahora bahimiriza bakabibutsa? Baratwibutsa bakakubaza ati randevu urayibuka. Iyo ushitse muhira dufate umwana uvuye kumucandagisha wiyumva gute? Umunezero canke handi? Umwana ahinduka iki nk'ubu ni wamushikana muhira umubebe? Bebe ninamushikana muhira ndanezerwa kuko bamukingira indwara. Kuko iyo ntaza kumukingisha ndi muhira sinari gutekana. Navuga ati umwana wanje ya tetanus azohava ayigwara, ya kokerisha azohava ayigwara. Mbega imbere yuko umwana avuka mufise imbanye naho nibaza ko mwicandagisha iki? Baraducandaga. Waza hanyene cyangwa wagenda hanye? Nagenda muri w'akarere. Ho hariko niwe wenyene uhezuka ukabimenya nta marandevu ntaki? Oya baraguhanaho na marandevu. Mbega hari ingaruka mbi nkawe nk'umuvyeyi iyo dufate uyibarutse umwana ugasanga wewe imbanye ariko ntibagiye kudura uricandagisha cyangwa hari ingaruka mbi zibaho mu byo umaze kumenya? Umuvyeyi iyo atagiye kuri vaccine afise inda kenshi aragira ikibazo. Kenshi agize ikibazo kwa muganga, urumva kwa muganga ntibaba bamuzi, hari agakaye naho baguha uri kuragisha vaccine y'imbanye. Hari naho hariho ishinge bagutera, baba ariko bagukingira zimwe, hari ishinge 5 bagukingira. Izo shinge bagutera baba ariko bagukingira za rudadaza. Iyo muje kwicandagisha abaganga babakira neza? Yego kabisa baratwakira neza, bakakwakira bakakumviriza. Nakahe kamo wotera nk'abavyeyi bafise abana usanga nkeka kutamenya ugasanga bagiye baritaba incanco? Twobahimiriza ko abo bana bacandagisha bakabakingira izo ndwara bashobora kurwara, za kokerishe, za rudadaza, ivyo bituntu. Bakabakingisha izo ndwara ntizibafata. Mwotwibutsa ryari muzogaruka kuri vaccine gucandagisha umwana? Kandi nk'ubu jewe narinje umwana wanje yari amaze ukwezi n'inusu, nk'ubu unyagakaye ntibarakampa, baca banyandikira muri randevu nzogarukira ngaho. Ugafata ku mutwe urumva? Ndayifata mu mutwe. Ntihamushitse uco uhereza n'umushinga ntawe tuzoduranyuza? Yego. Mbe bishitse ukibagira none iyo randevu ca bigenda gute ivyo wacerewe? Ivyo wacerewe urabiganira abaganga bakakumviriza, hama bakakumviriza barakwakira. Umwana akivuka tukamucandaga indwara y'ubukangwe n'indwara y'igituntu. Hanyuma ku kwezi n'inusu
tuca tumucandaga ubukangwe, ibigoga, rudadaza, inkorora y'akanira, mugiga, igitigu, umusonga n'indwara yo gucibwamo. Ibyo bironka kuva ku kwezi n'inusu gushika amezi 3 n'inusu. Amezi 6 duca tumuha amama ya vitamine A amukingira uruhumyi. Amezi 9 tugaca tumukingira indwara ya mugiga. Akwije umwaka turasubira tukamwongera amama ya vitamine A akingira uruhumyi kandi. Hanyuma akwije umwaka n'inusu turasubira tukamukingira gasama na rubeole. Amama ya vitamine A arayabandanya gushika umwana akwije imyaka 5 akingira uruhumyi. Yego. Uko umuntu avyumva, uko umwana agenda arakura akivuka, urucanco iba ari aronka incanco nyinshi, ariko kugenda arakura zigenda ziragabanuka. Yego. Yego, zigenda ziragabanuka kuko umubiri wiwe uba uri kwaronka ibikwiye, ibindi barabironka mu gufungura. Twaganire n'abavyeyi baratubwira yuko baza ku marandevu, ko baha amarandevu, mbega kugira babimenye yuko hageze ko baza gucandagwa, ayo marandevu kugira bahimirize bashike ngaha bigenda gute mukorana n'abandi? Abavyeyi baraza tukabaha incanco z'uwo munsi baba baje, hanyuma tukabaha randevu tukabandikira no mwikaye. Abazi gusoma barasura akavyirabira bakaza bariyutse muri karya gakaye kabo k'abavyeyi n'abana, hanyuma abenshi batazi gusoma baravyitwarika canke bakaba bazi gusoma baba banywa bakabarabira. Iyo abavyeyi nabo bafise imbanyi naho barabitura ngaha? Abavyeyi bafise imbanyi hari igisata cyo gupima imbanyi hariya hirya. Isemuse ifise ibisata bitatu. Hari aho batanga burya buryo bwo kurondoka ku rugero, n'abapima imbanyi na twebwe ducandaga. Urumva abafise imbanyi barafise igisata cabo bajamwo. Mbega ucandaga mucandaga iminsi yose canke hari igihe mu buti haragize isekeza? Gucandaga turacandaga iminsi yose kuva kuwa mbere gushika ku munsi wa 5, hanyuma iyo hari isekeza naho nyene turagira mugabo n'ivyo ku munsi bikaguma bibandanya. Yego. Usanga hamwe bavuga ati abavyeyi bamaze kugira abana, bamaze kubyara kenshi, ate n'abandi basanga bavyaye ubwa mbere, burya bose bahimirizwa cyo kimwe kugira baze gucandagisha abana. Umwana uko avuka aguma ari mushasha, acandagwa kugira ngo ufise abakene ufise bose baracandana. No guhimiriza nico kimwe. Kuko bose barakeneye amagara meza. Hari abantu mukorana kugira ngo bahimirize mu miryango ntagire n'umwe ataza gucandagisha umwana? Araho bishika ugasanga ari umuntu yacerewe, turafise abo twita baremesha kiyago. Turabandikira udupapuro bakaja kuturondera abo bana aho baje bava bakabasuzuma. Nk'ubu dufate hari igihe muhora muronka abavyeyi basanga nk'ubu umwana yaravutse ariko ntiyamutandagishije, akaza kwimenya mu nyuma ko umwana amucandagisha akaza atevye. Ivyo bintu muramaze kubibona birabaho? Aha mu gisagara si benshi. Aha mu gisagara si benshi navyo dukunze kubona. Yego. Ariko nk'ubu iyo bishitse, nimba bitaraba ariko birashobora kubaho umuvyeyi ugasanga yarasivye nk'izo ncanco z'ukwezi n'igice ntakivuka, akaza kuza dufate afise nk'amezi nk'atatu n'igice, bica bigenda gutya canco yari yarasivye muco maze tuca duhera ajya ku kwezi n'inusu tukabandanya gushika zose kw'ivyo zose. Ntashobora kuzisiba kubera tugerezwa gukingira umubiri wiwe neza. Hari ingaruka mbi biza bikagira ugereranije n'umwe yazitangura hakiri kare? Ingaruka mbi ntizobura kubera umwana iyo adacandazwe, tuvuge nk'akare nko ku gituntu kimufashe arakarirwa gusumba uwacandazwe kuko umubiri wiwe ushobora kurinda cyane iyo ndwara. Yego, izo ndwara iyo zimushikiye niwe aremba gusumba abandi, gusumba aba bararose cyane. Yego. Mbega twabonye abakenyezi bitaba, hari abahora baherekezwa n'abashinga ntabe babo? Yego, babaherekeza. Burya hariho mwebwe ko musanzwe mwimenyereye gucandaga, hari akunguko nk'iyo nk'umuvyeyi usanga umwana yazanywe n'umumama hamwe n'umupapa? Akunguko umuvyeyi umwana ari kumwe n'abavyeyi bose biba ari vyiza, kuko abantu benshi b'abashinga nahe umenga ntibitaho guherekeza abavyeyi kwa muganga iyo batagwaye. Yego. Hariho usanga barazanya abana baje gucandagwa, ariko abana ugasanga nkeka hariho
mu miryango ugasanga ni umuntu ari ntaho nikora mbe niyagusa canke murayiriye bagise abavyeyi bazironka abana bazironka ku buntu bagise ntigurisha yego mutoyi n'ukuze bose bararonka bagise uwufise n'uwudafise nta mafaranga igufa nta gihe zibura ntavyo ndabona nk'umwana yari kakigera iyo myaka 5 yo kuronka urucanco ubwo nta bavyeyi baba bareka kwitaba ugasanga muri iyo myaka 5 ugasanga muronka bake twababwiye ko dukora n'abamesha kiyago turabatuma bakaja kuba turondera kuko tuba tubafise mu gitabo turabandikira udukaratasi tubutumire bakaba turondereye yego muheruka kugira n'isekeza ryo gucandaga agasama byagenze neza byagenze neza cyane twarose abana bashimishije cyane urugero mwari mwiteze mwararushikanye ndiko ndaraba baje jewe twararushikanye yego nakahe kamumwotera ababyeyi basanzwe na cyane usanga bakwega amaguru mu kwitaba incanco akamo tubatera nuko batosigara inyuma bahurumbira incanco kuko iyo umwana adacandazwe aragira ingorane mu magara yiwe ugasanga arakunda kurwaragurika ariko umwana acandazwe amagara yiwe aba ameze neza ingwara zose ntizipfa kumuririra hari akabazo ntari nakubajije mbe ngaha iwanyu hitaba abaza bazana abana ngaha gucandagisha nawo makarita ari ngaha nyene murafise igice musanzwe muvuga uti mwebwe muri no bice nimwe muzoza ngaha ubundi kubera ibitaro ivuriro ryacu riri mu Kamenge twategetswe kuronka abanyakamenge benshi gusumba ariko yitwa ko riri mu Kamenge mugari ku gice ca Carama riri muri zone Kinama turonka n'abanyagatunguru benshi cyane bisanzwe abo muri Mutimbuzi benshi cyane turabaronka gusumba mbere n'abanyakamenge duherereye yego nibo batwegereye cyane muriko muraraba abitaba incanco abize n'abatize burya bitaba cyo kimwe yego hari abavuga ngo kenshi abasirimu ugasanga ngo umwanya wabaye muto mbega uyu muvyeyi arashobora kurungikana umwana ubundi muntu akaza kumufata gusanzwe ntangora birashobora gushika kuko ari aho usanga umuvyeyi yagwaye cyangwa yafatiwe n'akandi kantu aramurungika umwana azanywe n'abakozi bo mu nzu bita abayaya muramwakira bakamucandaza akenshi bakunda kuzanana abayinaseme cyangwa abayinakuru ngaha dufate ko ari mu gice cya Carama ari muri zone Kinama haje nk'undi avuye mu yindi zone y'Ubujumbura muramwakira ntaco mushobora kumwangira ko aza gucandagira nk'ubu dufata avuga ati jewe nariko ndarengana ngaha ariko ndabona yuko ya matariki bambwira ageze reka nje ngaha muramwakira ntangora turamwakira kubera urabona ko turi mu gisagara n'abava ruguru barimuka bakaza ino bakaba barahereye incanco hariya baraza bakabandaniza ngaha turabandanya urucanco umuntu havuye hose turamuha yego nyagira ngo usanga ubuti muca dukerereza kubera imitima bamwe arategura imiti ni y'igihugu ntikeha iheze duca tuja gusaba iyindi barayiduha